Nzabumva abantu ngo nta kazi gahari, akazi karabuze, turabuze ivyo dukora, jewe narize naramaze amashuri none ndabuze akazi. Heraba twaragerageje kurondera akazi nta kahari, amahera duhembwa sinzi ni makeya. Muri ino nkuru ngiye kubatera no musi, ngiye kubatera inkuru ijanye n'ubuzima kandi ifatiye no kwijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo umwami Sawuli ngo yakunda gufatwa n'ibintu bikaza bikamunigura bikamuzungagiza ibintu vy'impwemu mbi ngo yibikange. Maze abajenama ba Sawuli baca baramubwira inama bati urakwiye kurondera umuntu azohora gucurarangira. Urumva? Maze uyo muntu iyo mpwemu mbi ije ikagufata azohora aca gucurarangira. Maze rero abantu bamaze kumugira iyo nama abajenama biwe aca aravuga ngo vyanditse mu gitabo ca mbere ca Samweli mu gice ca 16 umurongo wa 17 aho Sawuli ngo yaciye abwira abantu biwe ngo nimundonderere umuntu azi gucuraranga. Nta yindi nkuru ndende ngiye kuvuga hano atari rino jambo ngo umuntu azi. Wowe ushobora kuravuga ngo urabuze akazi, warabuze ibintu ukora, warabuze akazi, warize amashuri, wamaze kaminuza, wamaze sogondere, sinzi ivyo wize, warize no hanze. Ariko none hagati yo kwiga, hagati y'ayo mashuri ufise, hagati y'ako kazi ushaka, niki uzi? Niki uzi? Hagati aho uwitwa ngo Dawidi yari umuntu ngo azi gucuraranga. Yari umuntu azi gucuraranga ngo kandi yari umuntu w'umuhinga, yari umuntu ngo w'umunyabwenge yitonda mu vyo akora. Maze babajenama ba Sawuli baramubwira bati hari umuntu tuzi arazi gucuraranga n'umuntu w'umuhinga. Urumva iryo jambo? Ngo uwo muntu arazi gucuraranga n'umuntu w'umuhinga. Maze Sawuli amaze kumva baca baratumako se wa Dawidi bati turungikire Dawidi kagahungu kawe karagira intama. Kibere hariya mu ntama ariko kari kazi sha. Yarazi. None wewe kuvuga ngo nta kazi ufise, wamaze amashure, warangije kaminuza, sinzi na za maîtrise na za ande zose warashizeko na za professora zose, na doctorat. Ariko urazi. Naho wowe utamaze amashure ukabuzi, urozi ko ushobora gusumba n'uwamaze amashure ariko atakintu azi. Uzi ko hari abantu ashobora kumara amashure mw'ivyo bintu ntazogira ahubwo n'ico akora kijanye n'ivyo yize, ariko kubera hari ibintu azi vy'ingabire yiwe Imana yamuhaye muri we, kubera ko abizi bigatuma ahubwo anabisumbya n'aba bantu banavyize. Ari naco gituma duhura n'izi ngorane aho umuntu aja kwiga akiga amashure akanaminuza, mugabo ugasanga ariko ariga ibintu atazi, adafitiyemwo impano muri we. Aho ushobora gusanga umuntu atize amashure ashobora kurusha umufundi yavyigiye akamurusha ubuhinga bwo guteranya ibintu cyangwa bwo gufatanya ibintu cyangwa bwo kwiyumvira ibintu bijanye no kubaka, mu gihe hari uwundi usanga nawe yaranavyize mugabo ugasanga nta ngabire afise y'ivyo bintu ntavyazi. Iri jambo ndakuzaniye uno munsi rivuga ngo wewe niki uzi mu buzima bwawe? Niki wumva hamwe nk'ubu president avuze ngo mpamagarira umuntu azi bino bintu woca uduza urutoki iti je ndabizi? Nta kazi gahari, nta mugambwe ndimwo, umugambwe CNDD-FDD, sinzi n'umugambwe kanaka bivanye n'aho uri, baratwimye akazi. None hagati yo kwima akazi, hagati yo kubura akazi, uziki? Bega waruzi ko hamwe bavuga ngo harakarenganyo, bamwe bararonka akazi abandi ntibakaronka kubera ibi canke biriya, afise naka yamuvugiye, afise uwamuserukiye, aragiyemwo kubera naka mugabo nta kintu azi. Ariko wa wundi yibereye hariya
azi ibintu byinshi kubera kwa kubura amahirwe y'uwo bazinanya muvugira nk'uko tubimenyereye by'ikimenyane kuvugira umuntu akavugira uwundi kubera bazinanyi bahurira mu binaka, aragiyemo umugabo ntacatsi. Ariko wa wundi abizi yibereye hariya inyuma, yibereye hariya yaracakaritse hariya ariko arazi sha. Wewe mu buzima niki wumva uzi? Maze ngo Sawuli acavuga ngo nimumpamagarire umuntu azi. Abahanuzi ba Sawuli bari bamubwiye ngo uyu muntu yitwa Dawidi ni umuntu w'umuhinga, arazi. Aka kajambo ngo arazi, wewe wumva nawe bogera igihe bakavuga ngo hari umuntu tuzi azi ni umuhinga kandi ngo yaranitonda mu vyo avuga, akaba n'umuntu umunyabwenge. Mbege ivyo bintu Dawidi yarazi, ishuri yari yaravyizemo ryari iryahe? Ntabyo batwandikiye, ariko nibaza ko ataho yavyize, ko bavuze ngo Dawidi yari umwungere w'intama, ku buryo na se wiwe yumvise ko bamutumye ko yatangaye akavuga ngo Dawidi umwungere w'intama umwami amukenera gute? Ariko nubwo yari umwungere w'intama yarazi, yarafise ikintu azi. Nimba hari ikintu uzi ukaba uzi ururimi kuruvuga, ruvuge neza, bashake bavuge ngo urishima, ruvuge neza, uvuge ati je ndazi ururimi. Nimba uzi guteranya, ukazi guteranya ipine ry'imodoka ukarisambura ukarisubira ukarishirako neza, riteranye neza, unabwire n'abantu uti je ndabizi. Ariko hari n'igihe bitazokenera ko nababwira, bakamenya bati muri kumwe n'abandi bafundi bati urya muhungu, hey urya mukobwa arazi sha, hari ikintu azi, bakanakwemera akavuga ati araturusha. Urya muntu yarose akazi ukabuzi ko hari ikintu umurusha, ntagutera ubwoba canke ngo ukanguke. Oya, we nimba hari ikintu uzi, menya ngo ni igihe cyawe kitaragera. Kuko Dawidi akiri inyuma y'intama ntiyarazi ko igihe kizogera agahamagagwa ibwami nk'umuntu azi. Abandi bose bari bwami bari ngaho, ariko bariko bararondera umuntu w'umuhinga azi gucuraranga, basanga hagezeho bahamagara wa wundi azi. Umwe basuzugura, umwe ari hari inyuma y'intama, ariko kubera yarazi biba ngombwa ko bamuhamagara akava inyuma y'intama akaza ibwami. Uzi vyamushikiye inyuma yo kuja ibwami? Yahavuye ari wasubirira umwami, arimikwa, araganza, kubera ko hari aho vyahereye yarazi. Wowe uriko urakanguka ufise ubwoba, gerageza kuraba ko hari ikintu uzi. Ico kintu uzi ni ingabire Imana yaguhaye. Ico kintu uzi ubona ufisemwo impano, iyo ni ingabire Imana yaguhaye. Ntukangwe nubwo udafise akazi. Bishoboka ko utagiye mu mugambwe abandi barimo kugira ngo bashobore kuronka akazi. Ivyo ntibigukange. Ujya mufundi yagiye hariya hanaka kubera ikimenyane, wowe ukabuzi gukora kumurusha, canke akaba hari ikintu umurusha mu vy'ubuhinga canke mu vy'impano nk'ingabirano Imana itanga. Ntukagire ubwoba, just n'igihe cawe, kandi ntugire ubwoba ngo unavuge nabi unatukane, ahubwo n'igihe cawe kitaragera. Ikibazo gihari rero, abantu benshi ushaka akazi, ushaka ivyo ukora, ariko nta kintu uzi. None ata kintu uzi bizogenda gute? Gerageza kuraba ico kintu uyizimwo, ko ari nk'ingabire, ko ari nk'ingabirano Imana yaguhaye, nk'uko yayihaye Dawidi. Hakagira igihe Imana ikamuhamagara, igasobanganya ibintu, ikazana impwemu y'igikange itariyo, ikayizana kuri Sawuli kugira ngo yame akenera umuntu azi gucuraranga. Wewe uziki? Niki waburanye akazi mugabo ukizi? Ntuvuge nabi ngo ucafuze iyo ngabire yawe, kuko igihe cyawe ntikiragera. Hazogira igihe ujya muntu bahaye akazi atavyazi, kubera azinanye na naka, barondera ububizi. Uwo nawe abizi bazohamagara wewe, bazovuga ati naho je binaniye, hariho umuntu tuzi, hariho umuntu tuzi bino bintu arabizi, bino bintu arabizi kuturusha kandi yodufasha. Ico gihe urazi ko uzokwihagararako ukavuga ati nanje shaho no musi aha murayampato. Urumva Dawidi wibaza ko se wiwe ngo bamwita Isayi yarondeye ingene amushobora
tekerera utuntu tuja ibwami. Wewe woshobora gutekerera utuntu tuja ibwami ngo nukubera umwana wawe bamutumyeko yashaka arabe vya bindi bavuga ngo kumbure kwitonesha ibwami, kwishikana ibwami. Ngira ngo mbega twaba tubifata ariko mu ntwaro za cami ivyo vyo kugemura canke gushikana, ngira vyamyeho, sinzi ko ubu twobisubiriza n'igiturire. Ariko sha hari ikintu yarazi, hari ikintu yarazi bituma umwami amukenera, kubera ikintu azi inyuma vyaje kuvamwo inzigo, bizamwo kumugirira ishari, bizamwo kumusharika kubera ibintu yarushije abandi bantu, kugezaho n'umwami yamutumyeko kandi yamufashije nawe atangura kumugirira inzigo kubera ikintu azi. Vyahavuye biboneka ko ari ingabire y'Imana, ko ari ikintu azi ashobora no kuzoba umwami, batangura kumugirira inzigo uhereye no kuri uwo mwami nyene Sawuli, kandi yari karamufasha akamuruhura ngo iyo acuraranze, kubera acuraranga neza, yari umuntu w'umuhinga mu vyo gucuraranga. My brother, my sister, uri kuranyumviriza wumvise rino jambo, ingabire yawe ufise yisuzumemwo, uyikuze, uyikomeze, kuko igihe cawe nicagera nta mugambwe bazoraba, nta nakamuzinanye bazoraba, ariko bazokurondera kubera icuzi. Rino jambo rirakomeye. Icuzi nico kizokugira ushaka kuba. Twironderemo ingabire dufise, ntuforosinge mu byo udashoboye, ahubwo ironderemo ya ngabire yawe, ico ushoboye nyene nico kizokugeza hahandi nakato kugeza kubera mutazinanye. Ariko ni haba hari icuzi nico kizogushikana hahantu wipfuza gushika, kandi utoshoboye kuhashika kubera atawo hagushikana ufise. Ariko iyo ngabire ufise ishobora kuzohagushikana. Ariko ndavuga ngo ukabuzi gukora ikintu kinaka, gikore neza, banashake bavuge ngo arishima, ngo ariyemera. Ariko ni wiyemera ukizi, n'abandi bazokwemera. Ariko ni wiyemera utakizi kubera uzinanye na naka canke kubera n'umugambwe kanaka, ntaco bizokumarira. Bizorangira barondeye wawe ndari nyuma yawe, ari hari inyuma mu bicakacaka hariya mu nka, mu ntama, bihinduke bamurondere aza gusubirire. Nawe rero ufise icuzi ubona ko umengo vyararangiye biraheze, kazima ufise icuzi, tekana, wihorere, ingabire yawe uyivomerere, ureke kwicisha amajambo menshi, ureke kwitera stress. Akazi karabuze, baratwimye ubuzi, banaka, ese ndi mu mugambwe, imigambwe baratwimye ubuzi, bwarabuze. My brother, my sister, reka gucafuza ingabire yawe, kaba ufise icuzi, ntukangwe n'ivy'iki gihe c'inyuma y'intama, c'inyuma ya hariya mugabo shomeri, c'inyuma ya hariya kutagira akazi. Ariko niba afise icuzi, ja ahantu uvuge ngo mbega igihe canje kizoshika ryari, unabisengere, uvuge ngo iyi ngabire yanje nikure muri jewe, kino kintu nzi kizonshikana ahantu. Binashoboka ko diplome yawe ishobora kuba ari iyo mu 2005 na 10 bakubaza experience usange ntayo ufise kubera atanaha muri gero ukora. Ariko ukaba hari ingabire ufise, ushobora kuba mbere unasanga ingabire ufise inatandukanye n'amashure wize. Ico kintu uzi gishobora kuba gitandukanye n'amashure wize. Ico nyene ni Imana izogucishako. Mwarahezagiwe, Imana ibakuriza ingabire mufise muri mwebwe. Ingabire ufise, rino jambo rya Dawidi rikwigishe. Nimba Dawidi yarafise ikintu azi, ngo akabikora n'ubwenge, akabikora nk'umuntu w'umuhinga, ngo kandi akabikora nk'umuntu yitonda mu vyo avuga. Iyo ngabire yawe ufise uyivomerere, ntiwicafuze n'amajambo, ntiwicanganye n'ivy'imigambwe n'iki ngo bizogukiza. Akaba atangabire ufise, bizorangira barondeye kugusubirira kubera ko nta ngabire ufise. Nta kintu c'ingabirano ufise canke ushoboye canke uzi kizogutuma aho hantu ugira ico umariye abantu, bakakubona nk'umuntu w'agaciro, bakakubona nk'umuntu ushoboye, witonda mu vyo uvuga, yogira ikimazi ibwami, yogira ikimazi bukuru. Kuri wewe rero ufise iyo ngabire, wamenye ugatahura, ugasanga unayirusha n'abayironsemwo impamya bushobozi zitandukanye, iyo ngabire yawe nizo kugeza hahandi hashikanwa n'abantu bahashikanwe
nabanaka wewe iyo izokugezaho. Ikibazo rero ukwiye kwibaza ati mbega ikintu niyizimwo nk'ico nzi nshoboye nikiye? Ico kintu uzi ushoboye nico kizokugeza kuri za ndoto zawe, ntabwo ari diplome. Diplome bose barazifise, zinageretse ndende nyinshi, izo hanze izo mu Burundi, ariko ico ushoboye uzi gukora nk'umuhinga nikiye? Ico nyene mugenzi, nubwo vyaba bimeze gute, umeze nk'umuntu yugarana ushaka gushika ahantu mbwo ukabona biranse, ico nyene kizokuduza kikugeza ahantu. Gusa vuga ngo umunsi wanje nturagera, kuko niwagera Imana izobuza amahoro abantu barondera umuhinga basange niwe uzi, kandi ubikorana ubwenge, ubikorana ubwitonzi, uritonda mu vyo uvuga, kandi urazi. Rino jambo ngo urazi wumva rikubereye? Hari ikintu uzi wotugaragariza ukatubwira, canke no buto kitugaragariza abantu bakakibona nk'itara ryaka, bakavuga ngo igihe tuzobona umuntu akeneye umuntu azi gukora bino bintu tuzoca duhamagara naka. Erega ntibinakenewe ngo uvuge ngo erega jewe ngo ugende ufise amadosiye ngo erega je ndazi ibintu. Bazona kumenya, bamenye bati hari umuntu tuzi, arazi gucuraranga, arazi gutera kwipine neza, arazi gukora prayi inzu neza, arazi gukora ikiraro neza, arazi gukora imiryango neza cane, abikora neza nk'umuntu w'umuhinga, arabizi. Mwarahezagiwe. Iri jambo ngo arazi niryo nakuzaniye wewe wanyumbirije, nakuzaniye rino jambo ngo niki uzi. Uri umuhinga mu biki? Ubikohoho ubikora gute? Uritonda mu vyo uvuga? Ubikorana ubwenge? Uri umuntu w'umuhinga muri ivyo bintu? Ntugacike intege nimba uri umuntu w'umuhinga muri ivyo bintu, ubona ubizi, ntugacike intege ngo nta kazi wahawe nabanaka. Oya, igihe cawe nico gitaragera. God bless you. Iri jambo ngo arazi, ndashaka ngo uyu mwaka turacari hagufi, mu kwezi kwa mbere wisuzume ingene umwaka 2025 wagenze, uvuge ngo uyu mwaka 2026 niki nzi gukora. Ko diplome ndayifise ntarose akazi, ariko hampande ya diplome niki nzi gukora. Vyotuma muri ministere kanaka binanirana bakarondera umuhinga muri bino bintu, bagasanga ni jewe mbonetse, niki nzi gukora. Niwasanga ukimenye, niwasanga ugitoye, ucuja ahantu wisuzume umenye ngo mbega ndafise ubwitonzi muri kino kintu, ndagikorana ubwitonzi n'ubuhinga n'ubukerebutsi, nditonda mu vyo mvuga, canke ndi guterana amajambo kwa kundi bavuga ngo banaka ibi nibi sinzi n'intambara vyose bikajamwo. Ivyo si vyawe. Nimba ufise icuzi gitware mu bugwaneza no mu bwitonzi, kuko uri ingabire ikomeye ku gihugu, ku bantu, ibwami, ibukuru, mu bushikiranganje kanaka. Wewe ntukwiye kwicavuza muri ivyo, kuko n'abantu bagukeneye, ni igihugu kigukeneye, kuko uri w'ikimazi, ufise icuzi. Bazokurondera bagutumeko bati turonderere naka. Mwarahezagiwe. Iri jambo rikubere iginkingi. Niba ubona ataco uzi ushobora kwishakamwo, ushobora kwereka abantu ko ukizi, nanje ndashaka kumenya ico noba nzi. Imana isubire twese itwereke ingabire dufise muri twebwe. Iri jambo rirakomeye cyane, kuko no mu buzima busanzwe, mw'ubu buzima turimwo, murashobora kuba mubana n'abantu kanaka, ukarondera umuntu agufasha ikintu, bikarangira umubuze, bikarangira baguhaye indanzi ati ico kintu ushaka hariho umuntu jewe nzi arakizi, arabizi ivyo bintu kubikora.
none mwabona ubuzima wumva tudakeneye kumenya ikintu tukagira ikintu tuzi mu buzima ukamenya ikintu ukamenya kino kintu ndakizi bavuze gutegura plans je ivyo bintu ndabizi apara yuko navyize ndi n'umuhinga muri ivyo hagati yo kutagira experience ivyo wize hariho ibintu uzi gukora wewe ivyo nyene nivyo ukwiye gukuza nk'ingabire yawe aruhande ya diplome yawe ico kintu urakwiye kugikuza nk'ingabire yawe kuko kizogutambutsa kikugeze aho utogeze. Mwana hezagiwe, Imana ibagirire neza. My God bless you so much. Ingabire ufise iyo je mfise nitwazishira hamwe igihe nicagera aho uri hose umenye ngo iyo ngabire yoyo ntiryama ntisinzira ahubwo iguma imurika kuko irakenewe. Umunsi mwiza kuri mwese.